hanyuma rero tugiye kubandanya twakira ijambo ry'Imana kandi ni abakozi b'Imana batugaburira ijambo rya mwanya ushize. Secretary General wa CPB ni wagiye gutangura, hanyuma wa murongo dushengera kuva hariya muri Zambia nabo tugiye gusengera. Reka twereke Imana byose, turasengera Imana. Mana nyene ijuru, Data wa twese, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye mwami, we utegura neza mwami, kandi uteka neza. Nico gituma turi hano, umuntu wese mwami ariko arakira rya. Haleluya. None rero turaguhaye kaze muri uyu mwanya. Babakozi bawe mwami bagiye guhagarara hano, turasavye wewe nyene ijuru, wewe uhagarika abakozi. Turasavye nk'amavuta yawe mwama babeko, kandi wari wibaha ibyo bakwiye kuvuga. Shengero natwe mwami turi hano turiteze ko mitutubwira ibisigaye duhezege twese mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shengero ry'umwami ndongeye kubaramutsa amahoro y'Imana. Yesu nabahezagire. Umwaka mwiza kandi murakoze. Kare twamye hano, sinababwiye amazina yiwanje, numvise ko nitwa Secretary General ariko siko nitwa. Ndafise izina bampamagara, niswe n'abavyeyi. Amazina yanje nitwa Muhizi Jean Marie. Mwama munyumva, noneho uyu munsi muturabonanye. Yesu nashimwe. Nashimiye abavyeyi hano batwiyumviriye ko kugira ngo dusangire uyu munezero Yesu yongere kubaduhezagirira. Kare twibukanije amajambo y'Imana atubaza ati, mbega witegereje ingene uriko urakora muri iyi minsi, uriko urarabwa neza n'Uhoraho canke se uriko urarabwa igitsure? None rero umuntu wese yifuze kurabwa inyonga nziza z'Uhoraho, igitsure ntikikurabe. Yesu nashimwe. Twongere ko muri kano kanya Zaburi ya 91 hari agakorasi nama numva baririmba bavuga ngo namba uri muri Yesu neza gumamwo. Mwaba mukumva namwe? Ndagatere muranyikiririza. Yesu abahezagire. Namba uri muri Yesu neza ntuzagumamwo. Namba uri muri Yesu neza gumamwo. Neza gumamwo. Wewe neza gumamwo. Baririmbyi neza gumamwo. Bakozi neza gumamwo. Shengero neza gumamwo. Neza gumamwo. Twese neza gumamwo. Neza gumamwo. Namba uri muri Yesu neza agira gute? Ni jambo mfise rivuga yuko dukwiye kwibera mu bwigobeko bw'Imana yo mwijuru. Ubwo bwigobeko nabwo ni Yesu Kristo mwana w'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Zaburi 91 dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ce dusimba dusome 15 na 10, duce dusoma 14, 15 na 16. Turasoma. Uba mu bwigobeko bw'isumba vyose azokwamari mu gitutu c'ishobora vyose. Murongo wa kabiri, ndabwira Uhoraho nturubuhungiro bwanje, igihome kinkingira, Imana nizigira. 14,
kuko yankunze akaramata nico gituma nzomukiza, nzomushira hejuru kuko yamenye izina ryanje. Azonyambaza nanje ndamwitabe, nzobana nawe mu marushwa, ndamukize muhe icubahiro, muhaze kuramba kandi nzomwereka agakiza kanje. Amen. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice hano ca 14. Oya, ni igice 15 murantunga. Umurongo wa 5 na 6 aravuga ngo ni jewe muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Umurongo wa 6, umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami riteregwa inyuma y'uruzabibu akuma, maze bakayatororokanya agasha. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musaba ico mugomba cyose kizobera kuno. Yesu nashimwe. Aya niyo majambo dusomye kuri uyu mugoroba. Turasomye hariya mw'Izaburi ya 91. Ni Izaburi uwayanditse ativuze, iri muri ya mazaburi abayanditse bativuze, ariko kandi uko biri kose yanditswe n'umuntu w'Imana kandi n'Imana yahumetse. Yesu nashimwe. Ni Izaburi tubonamwo ishobora kubamwo abantu batatu batandukanye bariko baganira ivy'inzira ija mw'ijuru canke baremeshanya. Muri bo umwe novuga ko ari nk'ishengero canke se abakristo twebwe. Naha nasomye hariya ku murongo wa 2 kwari kugira ngo nerekane yuko abariko baravuga batandukanye, kuko hano ku murongo wa 1 uza gusanga ari umwigisha ariko arigisha canke se umusigura butumwa ariko aravuga yereka abandi ineza iri muri iri jambo, kuko avuze ngo uba mu bwigobeko bw'isumba vyose ariko arakangurira abantu abigisha ababwira. Umanutse ku murongo wa 3 ugasoma ugashishikara ukageza ku 13 uzosanga ari wa wundi akivuga akigisha yerekana ineza yo kuba aha hantu ariko aravuga. Yesu nashimwe. Uyu murongo wa 2 utwereka yuko wewe ubibwiwe nawe uciye uvuga, uko yaciye avuga ngo ndabwira uhoraho. Amaze kubibwirwa ko umuntu aba mu bwigobeko bw'isumba vyose harimwo inyungu, yaciye afata ingingo aravuga ngo ndabwira uhoraho nanje ngura ubuhungiro bwanje. Yesu nashimwe. Hariya ku mirongo nahereje ko gusoma hano ku 14 ugashitsa ku 16 ni umuntu wa 3 ari w'Imana iriko iravuga. Yesu nashimwe. Aho yavuze ngo kuko yankunze akaramata, 15 akavuga ngo azonyambaza, 16 akavuga ngo nzomuhaza kuramba. Iyi ni Imana iriko iravuga. Yesu nashimwe. Rero ngomba mvuga amajambo Imana yanshiriye ku mutima atwereka inyungu ziri mu kuba mu bwihisho bw'Imana. Yesu nashimwe. Ngo uba mu bwigobeko bw'isumba vyose azokwama ari mu gitutu cishobora vyose. Ubu bwigobeko tuvuga biragoye guca tubivuge ngo naha, ariko ni kibanza c'Imana, n'ahantu hanyegeje. Yesu nashimwe. N'ahantu hagoye kubona. Ni hehe? N'ahantu Imana ishira abantu bayo, n'uburinzi Imana izana ku bantu bayo. Kubona umuntu yotangura umwaka akagenda arindwa ku munsi wa 1, ku munsi wa 2, ku munsi wa 3, ngiyi indwi irahaciye, nguku kwezi kurahaciye, nguwu umwaka, iminsi 365 irarenganye. Aho Imana ifise ahantu yashize umuntu
Yesu nashimwe. Imana ifise ukuntu yagiye irabigenza, we ntavyuzi, wabaye ahantu Imana yagusize. Yesu nahabwe iki? Nguba mu bwigobeko, ndagomba ndakwipfurize muntu uri hano, rondera ahantu Imana ihagushire. Uhashirwa kubera iki? Twasomye hariya ngo kuko yankunze nzomukiza. Yesu nashimwe. Ihashira abantu bakundanye, ihashira abantu ahantu abantu bavyumva kumwe. Uko twasomye hariya muri Yohana ngo nimugume muri jewe, ishami ritagumye muri jewe ntiryokwama. Yesu nashimwe. Tugomba kuba ahantu biradusaba yuko tuvugurura imigenderanire dufitaniye n'Imana. Biradusaba ko tuvugurura ukuntu tubanye n'Imana mu gusenga no mu kuyikorera. Yashishikaye ngo uwo muntu yemeye kuba mu bwigobeko, yemeye kwinjira ahantu Imana imuhisha, ngazokwama ari mu gitutu. Nagomba mvuga iki gitutu, iki gitutu tuvuga ni Imana yonyene igucingira. Kuko wemeye kuja mu bwigobeko, ukemera kuja mu Mana, igushirako igitutu cayo, igushirako uburinzi, igushirako kuzigamwa, igushirako kunyegezwa mu gihe c'ingorane. Yesu nashimwe. Aha vyerekana ko ari umuntu yemeye kwinjira mu Mana. Bene data, nimuze twemere kugendana n'Imana, nimuze twemere twinjire aho Imana yotunyegeza. Uko mw'isi ibiteye ubwoba ntibibuze, mw'isi ibyo gukuraho Imana iri ntibibuze, ariko urasabwa urongowe n'aya majambo kurondera kuba mu gitutu c'Imana. Iki gitutu niyo Mana nyene. Usomye hariya mu ijambo ry'Imana rigaragara mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca mbere kwiriya 30 kandi harerekana ukuntu Mariya yabwiwe ati ntacutinya, mwemu uhoraho azogutera igitutu. Ico gitutu tuvuga aho yari karabibwirwa n'umumarayika, umumarayika ariko aramubwira ati ico gitutu ni Yesu wenyene, ni Imana izoza ikakwinjiramwo. Yesu nashimwe. Aho igitutu ariyo Mana Mariya yabwiwe ati kizoza cinjire muri wewe. Uwo ni Yesu yari asanzwe ariho, hari ukugira ngo igihe kanaka kigeze yiyerekane aciye mu muntu. Yesu nashimwe. Urumva ko ico gitutu ni Imana yo mwijuru, igomba ko itubemwo natwe tuyibemwo, tubanemwo mw'izina ryane, mw'izina ryane gahemwe. Imana igomba tubanemwo, ikubemwo nawe ugire gute? Uyibemwo. Ni wa muzabibu w'ukuri hamwe n'amashami mw'izina ryane. Umuzabibu w'ukuri ni Yesu, niwe Mana. Nico gitutu gikingira abantu bose bemeye kwinjira muri co. Yesu nashimwe. Ucinjiyemwo naco cinjira muri wewe, mukibanira amahoro. Amen. Yesu nahabwe iki? Nimuze mw'uyu mwaka twinjiyemwo, umuntu wese asenge Mana nyinjiramwo. Amen. Nyinjiramwo. Wongera usenge ati Mana nyemerera nanjye ndakwinjiremo. Amen. Mwinjiranemo, muhezemo bana karamata. Amen. Mutemberane, mugendane. Niwashika mu ngorane izo nazo uzomenya kuko urahishijwe. Igitutu winjiyemwo twasomye ngo uba mu bwigobeko bwigize gute? Bwisumba bingahe? Vyose. Urumva winjiye mu bwigobeko buri hejuru, atabima vy'ingorane vy'imvura, atamazuba ataki, winjiye ahantu harehare, umunara muremure. Yesu nashimwe. Niyo winjiye. Kandi munsi ngo uca wama mu gitutu kigize gute? Kici ishobora vyose. N'amajambo abiri, iri hejuru ya vyose kandi ishobora bingahe? None ntiwumva ko dukaze?
Yesu nahabwiye tushoboye kwinjiramwo turarinzwe, turazigamwa, turi asure. Iyo umuntu afise assurance agenda ataco yinona. Ugendera ku cuma kiri asure nta ngorane, wewe wumva muri woti nubwo vyoshika nkagongo sije ko tutovyifuza, aho buri asure. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu umuntu w'Imana akwiye kugira assurance. Iyo assurance si yindi nukuba mu muassurere niwe Yesu Kristo. Bamwo. Amen. Nimba uri muri Yesu neza agira gute? Ni bande bifuza kuguma muri Yesu? Amen. Twigumiremwo nayo majambo y'Imana. Mwese muyumvise Imana ibahezagire. Mana turagushimiye. Nta kindi tugomba muri mugoroba. Tugomba kugumamwo. Tugomba kuguma muri wewe. Amen. Utunyegeze utugumize aho hantu. Nguwo mu bwigobeko bw'iyo Mana iri hejuru isumba vyose. Ngazokwama ni mu gitutu cishobora vyose. Iri shengero rigumizemwo, abakozi bagumizemwo, utunyegeze, ibiteye ubwoba ntibibuze, intambara ntizibuze, ivyago ntibibuze, ibituriza biriho, ariko uri mu bwigobeko bw'isumba vyose, ari mu gitutu cishobora vyose. Tugumizemwo bityo tugende tunezerewe, tubisenze mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Warakoze.